Yeah. What's school, me people. Of course, my name be Black do not want to like I'm the MC. Original voice W257, the master the teacher, aka the rap killer. You already know my people in the nyumba cha ukapana kuri no screen umenya ngo ndakuzaniye. Bishash tigeze ubona kandi sabi long time ariko we back. Amabenga n'amabenga benga after benga murabizi ko ntituruhuka ni non-stop. Murabizi tutari kuri zino screen ibintu biba biriko birapfa. Aha rero nababwiye ngo today we talk about hit song ijya nyuma, we talk about hit maker Rino G Umvukuri. Mwese muramuzi n'umu artist wo Burundi, ni good artist, n'umwanditsi mwiza, akora imiziki myiza irenze. Ariko benshi ndazi hariho abariko bamukunda ubu, hariko bamuharara ubu unye, ariko this guy yakoze umuziki since before. Demire Kenzo umujama yakora umuziki kandi mwiza uri heavy. Muga mwagiye kumenya kuri Legend. Bamwe ariko ndazi ko ari n'abamuzi since before. Uri kumva? Ico kintu tukibukanye neza. Iyo umuntu muri buri wese agira indirimbo imugeza ku bantu biwe kandi abantu bose bakunda umuci ibintu bitari uri kumva? Umuhungu n'umuririmbyi mwiza pe, akora imiziki myiza muramuzi, yakoze Legend, akora Legend remix murayikunda, Prayer, Tuza remix, akora na King Sat indirimbo iba big song itwara award, ntimuvyibagirwe amashuko yiwe muyamuhe, ico ni kimwe. Uri kumva? N'umunsi aho bigeze nta concert ukora ngo rinojaburemwo abafana bofise icyo babwira, aho onye ushaka guhangana n'Imana. Uri kumva? So rero gahunda ko nababwiye ngo talk about this song ijya nyuma, no kubera ko hari akantu narababwiye kwanza ngo zino emission zanje ni opinion yanje itawuzi yaho kubayo. Uri kumva? Hari akantu kabaye for me mbona ko ntabwo ariko kagomba kugenda kandi sinakeza, buri muntu wese yanalize ibyiwe, mugabo opinion yanje ushobora kuyimora, muga ndabizi ko Randy Promoter aho uri hose kandi n'ibintu uravyumva, you have to know that ijya nyuma isohotse haciyemo 2 weeks gusa, collabo ya Rino G na Chris MB ibirasohotse. Suko ari indirimbo mbi penalty, mugabo for me yasohotse ku mwanya utari we, ni hamwe ucamva amakimbirane y'abaririmbyi ngo twakwaye indirimbo na naka ngo yafashije promotion, ngo twakwaye indirimbo na naka ngo na posting ira ama challenge cyangwa ngo link, muka nawe asanzwe afite indirimbo yiwe ariko ariruka nayo 2 weeks gusa. Ijya nyuma nta media tuba bari bwakore, nta kiyego challenges ziri gukorwa kandi indirimbo ni nziza barayikunze. Of course ico tucemeye true that nta numwe atakizi, mugabo ntaho vyari vyanditse yuko baca basura ariko muha nk'ukwezi tuziga kwiza 1M canke n'amasetsa mawisa uko onye, kuko ubu tuvugana right now ijya nyuma muka zose niziwe ntaco bitwaye ikwije 4-5 muri 2 weeks. Ni ibintu bikomeye gose ngasi benshi babironka ngaha. Ivyo nuko umuntu kumuhana amashurwa yiwe, mugabo penalty ntiyari kuza, bari kumanza bakarindira biri kuri karanka. Iyo ni inde penalty, urumva ko ico kintu habayemwe ka mistake. Randy Promoter urabizi ibi bintu no kunsumvya, mugabo iki kintu nimba Chris MB yashatse gusohora, ni hamwe uca wumva ibintu ngo vyagenze ukundi, siko ari collabo n'umuntu mugane contract tuzosohora uko indirimbo bizosaba igiki, ndafise plan zanje zigomba kuja imbere. Ibintu byose mukabivugana ko namwe usanga hazamo ibibazo. So sorry for that, we are jewe mugabo muvyumve neza ko abafana muziki Burundi mukomeze mu streaming zose ijya nyuma penalty n'izindi ndirimbo tutari no jiniza abaririmbyi b'abarundi, mugabo mwumva ko kantu Randy Promoter, you have to know that karaba kanwa ka mistake. Ariko Chris MB ari kwa wewe, mugabo you have to know that dusure mu zindi contents. One love, big time people.